Mu kababaro kenshi abanyagihugu ku mutumba Ruziba bamenyesha ko bamaze iminsi badashobora guhamagara inshuti n'abagenzi bakoresheje umuhora wa lumitel. Isoko ryacu rirabitwiganira. Shikiriza ikijanye n'akababaro dufise bivuye kw'ibura ry'amarezo ya lumitel. Kuramutsa inshuti n'abagenzi ntibiriko biroroha kubera ko biracikagurika niyo telefone kuri telefone isanzwe. Nayo ugiye ku buhinga ngurukana bumenyi internet canke n'ibindi ntibikunda kabisa. Aho rero naho ntavuze uduce tumwe tumwe ukunda ko uhashitse bidakunda ko ukora ikintu na kimwe kutijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp, Instagram n'izindi. Ivyo biriko birakwiza indwi biguma bicikagurika. Isoko ryacu rimenyesha kandi ko abasanzwe bakora urudandaza ibikorwa vyabo vyahagaze kuko kurungika amafaranga bidakunda n'abagura imitekero imarindwi imisi hera batayikoresheje. Turafise agahombo cane nko mu rudandaza guhanahana amahera ntibikunda. Abantu baba baguze umutekero wo kunda bigacihera ayo mamega atatu yakoresheje numva n'uruhombo. Ushaka kuja kuri connection ya internet n'iburi ugereranya neza isaha zine z'ijoro gushika saa cumi z'ijoro gutelefona ntibikunda. Kuri WhatsApp urashaka kurungika audio ikagenda. Abanyagihugu bagasaba abajejwe lumitel kugerageza bagakemura izo ngorane batewe n'uyo muhora ibintu bigasubira mu buryo.